ndasubiye kubashimira cyane ndabaha ikaze n'akaribu nshuti banywanyi bacu bananya gukurikirana amakuru y'ibiganiro dutambutsa kuri imboresha kuri yacu ari nayo yayu yahumura Burundi TV. Ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese atwumviriza aherereye. Nagira nsubire ndabahe ikaze mwamakuru akomeye cyane twabateguriye. Turi mwijoro turi kwigerekerezo rya 20 ndamukeza umwaka wa 2026 mwaka kanya mu gihe umukuru w'igihugu nyenco wa President Varisito Ndayishimiye atari mu gihugu ntibujije yuko ibara risubiye kugwa. Ni mu gihe kandi mwamakuru akomeye cyane turuze kugaruka ukungene muri ville ibintu vyifashe abantu bari ko barafatanwa amagrenade bagomba guturitsa mu gisagara ca Bujumbura. Ni mu nyuma yaho misi iheze havuzwe amakuru akomeye cyane ajanye n'ingene hariho ibihanganye bitandukanye biriko birategura kugomba guhungabanya umutekano kumva zo kwankisha umukuru w'igihugu nyenco wa President Varisito Ndayishimiye abarundi kugira amatora azoshike. Ndayishimiye yarambitswe ibara. Ni mu gihe kandi ivyo vyoba biriko birategurwa n'ibihanganye bitari bikeyi mugabo ngo ntibitebe binashigwe mu ngero. Ibi kandi no bibutsa yuko vyemezwa n'iturika ridasanzwe riheruka kubera muri Kambaze hajya ku Musaga, aho rero ibisasu vy'igisoda c'igihugu vyaturikijwe na bimwe mu bihanganye nk'uko amwe mu masoko abivuga. Kandi Ndayishimiye akaba aheruka kwemeza yuko hatari umuyaga nkuba atera iryasanganya. Ibihava bisigura yuko ariho bimwe mu bihanganye vyatumye hajya haturitswa. Ni mu gihe kandi amasoko yacu asigura vyinshi kuri rya riturika n'irindi ritegekanywa kuba naho biruko rero abene igihugu nanone bitekaniye bakaba bagomba guseserezwa amaraso na rijya biboneka yuko atari ryo rya mbere bibaye na leta ititaye ko umwene igihugu mu gihe ahuye n'ingorane ngizo cane cane ziva ku bikoresho vy'igisoda c'igihugu. Mwarabonye yuko abarundi bagandaguriwe hajya ku Musaga, abagandaguriwe mu Munyororo hajya mu Mpimba, mugabo ivyononekaye n'ibindi bitari bikeyi abari mu bitaro uyu munsi abo bose leta ntigeze ibashikako mugabo irabe ingene ibintu vyifashe ku maziko leta ntaco yakoze n'ibindi bitandukanye mwaravyiboneye. Ni mu gihe hari amakuru ashushe ari kwisonga ava mu gipolisi avuga yuko imisore ishika 3 yoba ihejeje gushikanwa muri documentation i Bujumbura, aho Major Ildefonse yoba yatanguje iperereza. None ninde yoba ahejeje kwiha inkubi mu gihe umukuru w'igihugu President Ndayishimiye aherere mu gihugu ca Burkina Faso kwa Capitaine Ibrahim Traoré. Amwe mu masoko yacu rero ahava asigura vyinshi ku vy'inkuru naho biruko rero ayo siyo makuru yonyene ndabazaniye. Mu nkundire kandi munyemerere mwe makuru turuze kubabwira inkuru ikomeye cyane ivugwa i Bururi, aho rero ya nkuru naheruka kubabwira ijanye na Colonel Moyize arakaza batazira nyeganyega nanone yahejeje kwemezwa igaheza ikaba ukuri nkuko muri kumuramuraba kuri aka gasanamu kari hano hejuru. Ni mu gihe kandi ndibuze kubaha iyo nkuru neza idonido mu gihe naheruka kwibaha igice. Turuze rero kumugaruka ko uyu numwe mu baranzwe n'amabi atagira izina ariko gushika uyu munsi akaba yidegemvya havuye mu Munyororo mu gihe yaramazemwo amazi ashika 8. Gitangaje nuko agarutse asubizwa mu mabanga y'igipolisi kuko gushika uyu munsi nyene atangingo nimwe imukura nanone irasohoka narijya umuntu apfunzwe amezi ashika 6 mu gipolisi baca bamwirukana mu nzego z'igihugu. Mu nkundire kandi munyemerere turuze kugenda tubigaruka ko kandi tuze gutanga umuco kwa aya makuru. Ni mu gihe kandi turuze kubabwira amakuru mwaka kanya iri joro nyene ubwo nariko ndategura iyi nkuru. Gervais Ndirakobuce batazira ndakugarika nawe nyene yariko aragirisha inama ikomeye cyane mu nama nshinga amateka, aho nyene inama nshinga amateka na nkinguza amateka aka kanya nyene bikoraniye mu Kigobe. Ivyo turuze kubibashitsa ko mwamakuru akomeye cyane, aho rero harimo ibihanganye bitari bike hajya mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe mu gisagara ca Bujumbura. Nagenda ubwire yuko inama zotavana ko zibananya kuba mbega nibiki vyariko vyigwa ko turaza kubigaruka ko mwamakuru twabateguriye. Shuti banywanyi bacu bananya gukurikirana amakuru y'ibigado dutambutsa kuri imboresha kuri yacu ari nayo yanyu yahumura Burundi TV. Nagira ndabwire yuko Burundi bwarahabuwe ntibwahabuka nkuko indirimbo nanone ihayigiza igihugu ibivuga. Ururimbo rw'igihugu murazi yuko rusigura vyinshi na cane cane ku muntu akunda igihugu canke ubutegerezwa kugikunda. Murazi yuko rero hariho vyinshi bibandanya kuboneka ariko bikaboneka yuko birimo igipfungo. Niyo mpamvu turi ngaha kugira tubahe amakuru akomeye cyane atosoye kandi atari ko ivumbi. Mu nkundire kandi munyemerere mbere yuko ninjira mu idonido ry'aya makuru nkuko nariko ndabacira ku mayange. Ni mu nkundire kandi munyemerere nshuti banywanyi bacu nsubire ndabakengurukire cyane kuri mwese mwahejeje kugira ijambo sabone canke subscribe. Hama ndabakengurukire cyane kuri mwese mwahejeje kwandika 5 kuri 5 canke turi kumwe muri commentaire.
ndabakengurukiye cyane inshuti banywanyi bacu mwahejeje gupaketaja mu magrupu yoba WhatsApp canke Facebook. Subire ndabashimire cyane kuri mwese muriko muradukurikira, ndabaha ikaze na mwese muriko muradukurikira muherereye mu bihugu bitandukanye, abaherereye nga mu gihugu c'u Burundi mu ntara zose zigize igihugu, abaherereye mu bihugu bibanyi mu Rwanda, Tanzania, Uganda, Kenya, Kongo n'ahandi hatandukanye. Subire ndabaha ikaze kuri mwese muherereye mu bindi bihugu bitandukanye vya Afrika, eka namwe mwese mudukurikiye muherereye ku bigana amakungu ya kure. Ndabakeneye muri commentaire munyereke yuko turi kumwe 5 kwa 5. Mwaya makuru rero ndaza kubabwira vyinshi kwiriko biraboneka mu gihugu, hama rero naho turaza kugaruka ku ngingo zikomeye cyane ziriko ziravugirwa mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe. Tudatevye rero nagira ntangure kuri iyi nkuru ivugwa ibururi kwa Colonel Moise Arakaza batazira nyeganyega. Amakuru arasigura vyinshi, naheruka kubaha iyi nkuru aho hagati y'igerekerezo rya 15 na 16 nabahaye inkuru ijanye n'ico gihangange, aho nari mpejeje kuronka amakuru nari mpawe n'umwe mu bihangange mu gipolisi, aho yarejeje kumbwira ati hajya leta hatanzwe itegeko rikomeye cyane yuko nanone nyeganyega ategerezwa kurekugwa vyihuse. Iyo nkuru rero narayibahaye, ariko mbabwira yuko niko ndarondeza umuco ku bindi bikurikira, ariko ndabazaniye amakuru. Bururi rero ku 19 ndamukiza niho namenye iyo nkuru, aho Colonel de Police Moise Arakaza azwi nka nyeganyega yarekuwe kuwa gatatu guheze igerekerezo rya 15 ndamukiza umwaka wa 2026, inyuma y'umutaga, inyuma y'amezi menshi yari amaze apfungiwe mu ibariro rikuru ya Bururi ni mu ntara ya Burunga iri mu manuko bw'u Burundi. Iryo rekugwa ryarakurikiye ingingo yafashwe na sentare isubirwamwo imanza ya Bururi, aho bamuciye ihadabu y'umuriyoni w'amarundi imwagirije icaco guhungabanya ubutunzi bw'igihugu. Kubw'amakuru ava mu butungane i Bururi, kubera ko parike itunguruje nanone ingingo yaciye iba nanone ntabanduka, bituma aca arekugwa. Twibutse ko Moise Arakaza yari yafashwe muri myandagaro guheze mu Rumonge, muri iyo ntara nyene yagirizwa urudandaza rwa magendo rw'ibitoro. Nkuko amatoza yavyerekanye, yariko atwara imodoka yari yarahinduwe ku buryo bwihariye kugira ikorerwemwo urudandazwa rwa magendo rw'ibitoro bivuye mu gihugu kibanyi ca Tanzania. Uburundi rero bukaba bumaze imyaka irenga 5 mu ngorane z'ibitoro, bigatuma urudandazwa rwa magendo rugwirirana nkuko bibandanya kuboneka mu mingamo itandukanye yose y'igihugu c'u Burundi. Kandi no bibutsa yuko igihe yahagarikwa muri Kigwena hajya bivugwa ko yateye ubwoba abapolisi bajejwe umutekano, nanone kwibarabara bariko baragerageza gufata iyo modoka, murazi yuko bateye ubwoba yuko azobagirira ikibi. Kuva rero afashwe yarapfungiwe mu ibariro rikuru ya Bururi arindiriye ko urubanza rwiwe ruhera. Uretse urudandazwa rwa magendo, nagira ndabwire yuko Colonel Arakaza batazira nyeganyega uyu Moise nyine avugwa mu mabi menshi cyane atandukanye ajanye no guhonyanga agateka kazina muntu no mu makomine atandukanye yahoze ari intara ya Bururi, harimwo Mugamba, Matana hamwe n'ahandi hose yagiye akorera. No bibutsa yuko rero irekugwa ryiwe rivugwa ko vyinshi mu bijanye n'akazoza kiwe mu kazi, mu gihe atangingo nimwe yo kumuhana nanone mu kazi yigeze itangazwa, nubwo hariho ivyagirizwa bikomakomeye. Kubwa bamwe bakurikiranira hafi agacerere k'indongozi, niko kabananya kwibonekeza mu ntwaro no mu butungane, nanone kerekana igipfungu cama kigaragaza mu madosiye amwamwe avugwamwo intwazango zijejwe umutekano, cane cane zikomoka umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD, naho rero abo mu mugambwe batavyemera. Tuve kwa aya makuru rero tubandanize kwiri aya makuru ashushe avugwa ahanyene kuri uyu wa mbere ubunyene, ubwo nariko ndategura inkuru mu masaha make cyane atambutse kuri rigenekerezo rya 20 ndamukiza umwaka wa 2024, niho nyeniteka Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika nanone yararongoye inama nkenguza amateka ari kumwe n'ivyegera vyiwe hamwe n'abakenguza amateka, yitavye inama ya bose yahuje inama nshinga amateka na nkenguza amateka ku ngoro y'amakoraniro mu Kigobe mu gisagara ca Bujumbura. Iyo nama yatunganijwe hisunzwe ibwirizwa shingiro mu gice
c'ijana na 68 agace ka kane ijanye no gusuzuma ingene ibikorwa vya leta vyaranguwe mu kiringo c'amezi atandatu ya mbere y'umwaka w'ibikorwa vya 2025 nanone ushira wa 2026 mugihe kandi umushikiranganje wa mbere nyakubahwa Nestor niwe nyene yaserukiye leta y'u Burundi kugira ashikirize abashinga amateka n'abakenguza amateka icegeranyo c'ivyaranguwe na leta muri ico kiringo c'amezi atandatu aheze. Muri ico cegeranyo kandi c'ivyaranguwe nyakubahwa umushikiranganje wa mbere arerekana ingene ibikorwa vyaranguwe n'ubushikiranganje utandukanye, amakomine, amashiramwe akorana na leta, ibitaro n'imigambi itandukanye vyifashe. Yamenyesheje kandi ko intambwe mwirangurwa y'imigambi yari itegekanijwe mu mezi atandatu ya mbere y'umwaka w'ibikorwa nanone 2025 ushira wa 2026 ishimishije. Naho biruko rero abatari bake baravuga yuko atakintu na kimwe cakozwe na rijya ivyari vyarategekanijwe n'uyu munsi nyene biboneka yuko atana kimwe kiriko kirashigwa mu ngiro. Mugihe kandi beshe babivuga ari abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD FDD abo bimenyesha yuko biteye amakenga kubona uburongozi bwiha nanone ijambo mu kuvuga yuko ibikorwa vyakozwe yamara woshika kuri tere ugasanga atakintu na kimwe cakozwe. Ivyo kandi abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD FDD barabihuriza ko n'abene igihugu batari bake baherereye aho nyene iyo migambi yategerezwa kurangurirwa. Nagira ndabwire yuko vyinshi na vyinshi bibandanya kuboneka mu gihe gushika uyu munsi iyo himirije amatora ababandanya kugwanya mugambwe CNDD FDD babandanya kwibonekeza ku bwinshi. Naho biruko rero abene igihugu mugabo babandanya kuvuga yuko naho babandanya kubona abiyamiriza ubutegetsi bwa CNDD FDD ariko ivyo bavuga ivyinshi bibamwo ukuri. Noneti uvuga yuko atagitoro kiri mu gihugu yobabeshe canke uvuga yuko hariho abadede bari kubarakorera abarundi ikibi ni gute yobabeshe mu gihe n'umukuru w'igihugu President Ndayishimiye ubwiwe aheruka gutanga umuco ujanye n'indege y'u Burundi nanone iri mwigaraje aho mu kiganiro cari mu kiyago yaha ikimenyesha makuru yaga yagize ati genda i Madrid n'ubu uyisangayo. Abazwa kandi nimba itofuma igurishwa ivyuma wiyishura yuko iciyumviro nk'ico n'ubundi yari yarakigize ariko agatinya ko abarundi bomwagiriza ko yabaririye indege. Asaba ko abarundi bomubwira ico boyikoza nanone ariko bisaba ko iba ifise amadokima gusa ngo ufise ayo madokima twamubuze n'ubu aguma ayerera. Niko umukuru w'igihugu President Varisito Ndayishimiye ashikiriza ibihava bitwenza abatari bakeye nanje nyene ubu ndiko ndatwenga muri studio. Aya makuru rero arabandaniriza mu bindi bitandukanye kuriko biraba mu gihugu mu gihe biboneka yuko ibitari bike uyu munsi bisa na umenga birashitse aho mwansi yipfuza yumvire kubona umukuru w'igihugu President Ndayishimiye atinyuka gushikiriza amajambo nkayo. Naho rero biruko kijanye n'iyo ndege nagira ndabutse yuko umukuru w'igihugu President Varisito Ndayishimiye ariko yiyobagiza yuko imiliyoni zirenga amajana 5 ziguma zisohoka ngo nayo kuriha parikingi y'ijya ndege mugabo batakimenya niyo dokima zayo ziri. Ewe Burundi bwa data na mama hano uragowe. Iyo rero turiko turababwira ko bajya abagabo batwara nanone nta nyungu nimwe y'igihugu bitaye ko bibereyeho kubw'inyungu zabo gusa muca mwibaza ngo ni ukubanka. None Ndayishimiye ntiyahejeje kubigaragaza yuko dokima z'indege zibitswa umuntu nanone ku giti ciwe. None umuntu abitswa izo dokima azibitswa nkande? Mbega leta canke amashiramwe nka Burundi Airlines mbega nta mabiro bafise yo kwikamwo amadokima? Mbega ako Kamaramaza Ndayishimiye ntiyari gupfuma yihorera canke agaswaganya nka kujya nyene ukundi dusanzwe tubona ariko arabikora narijya ubwiye yemereye yuko ari umujanja. Aha rero niho benshi bagira bati hajya Burundi buriko burashika aho mwansi yipfuza mu gihe ibintu bibandanye kuboneka ukunyene mugabo bigashika naho Burundi mugabo butangura gufatwa nabi yoba mu makungu no bindi bihugu bitandukanye bikaboneka yuko abarundi bariyo basuzugurwa bidasanzwe. Muramaze kubona yuko ibihugu vyinshi cane abarundi bariyo barafatwa nabi
mugabo cane cane akarorero notanga ni igihugu kibanyi ca Tanzania biboneka yuko abatanzania umenga barabonye abarundi nk'ibisimba aho gushika uyu munsi umurundi afashwe nabi cane akubitwa yicwa mugabo ntihagire uwukurikirana ivyiwe mu gihugu kibanyi ca Tanzania yamara ikibabaje gusumba ibindi vyose igitera ishavu abarundi nukungene ngo CNDD FDD na CCM mu gihugu ca Tanzania bisa naho umenga birafatanye ivyo rero abarundi ntibabitahura kuko babona yuko uyo mugambwe wo mu gihugu ca Tanzania ataco witaye ko abarundi baherereyeyo yamara uvuga yuko ari umuhetsi wa CNDD FDD. Murantunga rero tuve mwayo makuru twishikire ku makuru akomeye cyane avugwa ku gisata kirabana n'umutekano mbega vyifashe bite ibiriko biravugwa mu kanya kaheze hariho amakuru yatanguye gukwiragizwa ku mbuga ngurukana bumenyi ajanye n'igihanganye General Prime Niyongabo mu misi iheze yatanguye kwambikwa ibara nyuma y'ituriko ridasanzwe ry'ibisasu vyaturikiye muri Kambaze hajya ku Musaga aho rero benshi bagize bati hajya Prime Niyongabo niwe yoba yahejeje guturitsa bijya bisasu kuko batigezwe gukora audit habura imisi mike cyane kugira bayikore y'ibigwanisho ngo hava amenya yuko hamwe boba bahejeje gukora iyo audit ishobora kumukwegera akaga komeye cyane kuko ngo ibigwanisho bishobora kuba bitaraguzwe ngo bishigwe mu bubiko niho rero benshi bavuga bati yahisemwo ingiye ikomeye cyane yo guturitsa n'ivyarimwo kugira baze babure aho batangurira amatohoza ni mugihe kandi ivyo mugabo iyo nkuru yaciye iburizwamwo n'itangazo ryashizwe ahabona mbere y'ibimenyesha makuru n'umuvugizi w'igisoda c'u Burundi General de Brigade Gaspard Baratuza aho yamenyesheje yuko iryo sanga ryaturutse ku muyaga nkuba naho biruko rero uyu munsi kimaramare ni cose kuri uyo yahejeje gutangaza ivyo nyene kuko umukuru w'igihugu President Ndayishimiye ubwiye yamenyesheje yuko yatwaye hajya ahantu ariko amenyesha yuko atamuyaga nkuba uhari Ndayishimiye yamenyesheje yuko rero isanga ryabaye itaturutse ku muyaga nkuba ahubwo yavuye ku kindi kintu n'ahatatomoye neza uwoba yarariteye ivyo rero bihava bituma dusigura neza zijya nkuru twagiye tubaha tubabwirana mbere yuko atari umuyaga nkuba biteye kuko iyo biba umuyaga nkuba abasoda bashika 26 ntibagomba gupfungwa aha rero abasoda mugabo batari bake barashobora guhura n'ingorane zikomeye cyane nyuma y'irya turika yahitanye abarundi batari bakeye ubuzima butari bakeye mugabo murazi yuko abatari bake bahaburiye ubuzima hama abandi barakomerekera n'ibintu bitari bike birahononekarira uyu munsi atanishumbusha leta irigera itanga canke mugabo bagenderere abari mu bitaro nagira naho tugaruke ukijanye n'umutekano tukiri aho nyene mbere yuko mva kuri Prime nagira ndabibutse yuko ingingo iriko iravugwa atayindi uretse gukura General Prime Niyongabo ariko rero gushika uyu munsi n'ubu nyene ibihangange vyoba biriko biranka iyo ngingo Ndayishimiye kamubwira yuko ibara ryo hava rigwa mu gihugu naga rero mu guheza aya makuru ndabwire yuko ibintu bitoroshe muri ville aho abantu bariko barafatanwa amabombe bagomba guturisa mu gisagara inyuma mu masaha aheze hariho inkuru yatanguye kumvikana ijanye n'imisore ishika 3 yoba yafashwe n'igipolisi nanone ifise amagrenade nagenda yutse yuko nga mu gihugu hariho abantu bafise amagrenade mu ngo zabo hamwe rero leta itokitwararika iki kibazo mugabo kizokwegera abarundi akarambaraye nagenda abwire yuko hariho n'abatifuriza ineza uburundi cane cane abagomba gusubirira Ndayishimiye mukanye tubigaruke